nyakubahwa urongoye abarundi baba kandi bakarangurira iri mirimo yabo mu bindi bihugu, ba nyakubahwa murongoye igipolisi mu ntara ya Butanyerera, ba nyakubahwa musanzwe muri mu rwego w'inama nshingwantwaro ya diaspora, Butanyerera mwese namwe mwaje kuremesha bino birori muhiganwa kugira ngo mushobore gushigikira imbonakazoza, tugira amahoro, ubumwe, ibikorwa n'impano mu Burundi. Nagira nanje mfate kano kanya gatoyi nshime cyane mwevuye ku mutima ukungene intara ya Butanyerera yifashe, irimo mu mutekano, irimwo ibikorwa by'iterambere, irimwo ibintu byinshi cyane biriko biratera imbere. Hanyuma kandi tubashimire n'ukungene mwakiriye abarundi baba mu mahanga, kandi turabona ko ibikorwa biriko biraja imbere. Rero mwe mwaje guhiganwa ngaha twamaze kubona babigize neza. Rero mushishikare cyane ibyo mwiyumviriye, ibyo mwavuze mubigira ubuzima. Ndabisubiyemo, ibyo mwiyumviriye, ibyo mwavuze mubigira ubuzima. Abantu 5-10 bari ngaha, muvuye ngaha muhindutse mugashira mu buzima bwanyu bijya mwavuze, nta kabuza tutoshikira umwaka wa 2040 ari igihugu c'u Burundi cifashe, umwaka wa 2060 ari igihugu giteye imbere. Mu guheraheza nagomba ndababwire yuko ico kintu muguma mwumva ngo inkingi y'imbonakazoza kigizwe n'inkingi 5 zitarenga n'izirenguke. Inkingi ya mbere ivuga ibijanye n'ishaka rya leta mu guteza imbere igihugu, ariko ijya mwumvise bagumye bava kugwanya igiturire, intwari ibereye, kugira ubutungane n'amategeko bikora neza, hanyuma kandi abantu bose bakaronka ibyo bakeneye mu gihugu. Inkingi ya kabiri ni ukuduza ubutunzi, icyo bita efficacité économique. Ni ukuvuga bijya mwamye mukina byose n'ibyo baza gukina, ubutunzi butaduze ntibishoboka. Inkingi ya gatatu ivuga ikijanye no gusangira iby'igihugu. Ni ukuvuga ubutunzi bumaze kuduga, iby'igihugu bakabisangira bose. Ni ukuvuga bwa bumwe bushigikiwe n'ibikorwa bica bikomera. Inkingi ya kane ni ukuvuga gushigikira ibidukikije hamwe n'ibimuri ko muragira ibyo bita imico kama, ishiti cyangwa ibyo muri ko muravuga by'amatara. Ibyo rero biri mu nkingi ya kane. Inkingi ya nyuma nico bita partenariat fructueux, ni ukuvuga ibyo gufashanya Uburundi n'amakungu hamwe na diaspora irimwo. Ibyo nivyo muri ko muraririmba inkingi 5 zitarenga n'izirenguke. Mwavyumvise? Mugende mubishigikire umwe wese mu mpano yiwe. Murakoze. Diaspora irasinzira.